twama dutangura tugira duti ibihe vyiza kuri buri umwe wese agenda kwirikirana runo rubuga rwacu rwa YouTube. Nk'ibisanzwe uru rubuga rwacu rwiharije kubazanira ivyiza vy'igihugu, nk'ivyo muba mwagiye mudusaba mu makomantere canke mwaratwandikiye tukagenda tubibaronderera. Ngizi rero ikomine 10 za mbere mu gihugu cacu c'u Burundi zifise abigeme bafise ubwiza buhebuje. Izi ni zimwe mu makomine 42 dufise mu gihugu cacu c'u Burundi kugeza ubu. Turavuga muri za ntara zitanu zigize Burundi dufise. Uyu munsi inyuma yo kubona abantu benshi bagiye babidusaba, twaravuze ati reka tugende kubaronderera ubwo bushakashatsi dushobore kubibazanira. Benshi baravuga bati mbega ubwiza bw'umukobwa w'umurundi kazi uboneka gute? Nanje ndakubariye nti ubwiza ukaba buva kuri ibi bikurikira: uko umigeme w'umurundi kazi ateye, ubwiza bwo ku mubiri, uko abegwa yambaye, imico n'akaranga, ubuzima bwa misi yose uko agaragara mu bantu, uko aboneka ku mafoto, amashusho n'ibindi bitandukanye. Ivyo benshi barashaka kubifatira ko bakavuga ati uno mukobwa ni myiza, ariko ntibagire ko hari bamwe bashobora kuvuga ngo umukobwa myiza ni mu mutima gusa. Nivyo ntuburi kure y'ukuri, ariko no munsi tukaba twashingiye kucitwa ubwiza buboneka ku maso. Reka tugende tubabarira izo komine uko bimeze, tubibutsa ko mbwe mubana natwe kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube. Ni BUNB yacu, ni B yacu, aho murashobora kuturonka ku mbuga zacu zose nka Facebook, TikTok, Instagram, YouTube n'izindi. Tubibutsa ko mushobora no kuturondera mushaka ubufasha cankwe ivyo dushobora kubamamariza. Mushobora kutwandikira kuri zino nimero ziri kuri ekran zanyu. Tubibutsa ko twari tumaze igihe kinini cyane tutariko turakorana, ariko ntitwari uko. Tubibutsa ko tugiye kuza turabaha ibiganiro buri munsi misi yose 17h. Hazoba hagiye ko ikiganiro cacu ku rubuga rwacu rwa YouTube. Reka tudatinze, reka tugende duhera ku mwanya w'10 tuja ku mwanya wa mbere mu makomine ya mbere mu gihugu c'u Burundi afise abakobwa beza cyane nuko baba bameze. Turagenda duhera ku komine igira 10 mu makomine 42 dufise. Ikomine yaje ku mwanya w'10 ni komine Makamba. Ino komine ya Makamba ikabiri neza na neza hariya muri Burunga yagutse. Abakobwa b'Imakamba bakaba bagira ibi bikurikira: umukobwa w'Imakamba akagira utubiri twomi, umukobwa w'Imakamba agira ubunini bwo mu ruhande rw'inyuma, ivyo benshi bakunze kwita muri kino gihe ca none ibisusu. Turagenda tubandanya turaba ibiranga abakobwa b'Imakamba. Abakobwa b'Imakamba bakunze kuba barondera amafaranga cyane, aho bakunze kuba bakora urudandazwa kenshi na kenshi bakiyungunganya mu buzima bwabo. Turagenda tuja ku mwanya w'9. Ku mwanya w'9 turahasanga komine ya Bururi. Ino komine ya Bururi ikabiri neza na neza nayo nyene mu ntara yagutse ya Burunga. Abakobwa b'i Bururi nabo bagira imishatsi y'irende cyane cyane, bagira mu nda hato cyane n'inyuma hato gose, bagakunda gukora imishatsi yabo cyane. Umukobwa w'i Bururi wo muri komine Bururi iyo umwanse ntaguhatiririza, arakureka ukagenda. Reka tugende tuja ku mwanya w'8. Ku mwanya w'8 turahasanga komine Muramvya. Ino komine ya Muramvya ikabiri neza na neza mu ntara yagutse ya Gitega. Abakobwa bo muri komine Muramvya bagira cyane cyane urukundo rushingiye ku kuri. Abakobwa b'Imuramvya bagira amasoni cyane, bakunda kwiraba cyane mu cirore, bakunda gusuka cyane n'ibindi vyinshi bitandukanye. Turagenda tuja ku mwanya w'7. Ku mwanya w'7 turahasanga neza na neza komine Bubanza. Iyi komine ya Bubanza ikabiri mu ntara yagutse ya Bujumbura. Abakobwa bo muri komine Bubanza barakunda kuba batekereje cyane, bakunda imikino myinshi cyane cyane nka basket. Abakobwa bo muri komine Bubanza ntibakunda kuvuga amajambo menshi,
kandi bakunze kuba batahura ibibazo vya bagenzi babo vuba na vuba. Aba nabo bakagira utubiri twompi. Turagenda tuja ku mwanya ugira gatandatu. Ku mwanya ugira gatandatu turahasanga komine Karusi iwabo n'abamisi muri uno mwaka, aho mwibuka ko umumisi dufise muri uno mwaka wa 2025 akaba yamuka muri ino komine ya Karusi, ikabiri neza na neza muri Gitega yagutse. Abakobwa b'Ikarusi ushobora kwibaza ati barangwa niki? Abakobwa b'Ikarusi bagira kwitonda kudasanzwe. Abakobwa b'Ikarusi barakunda kuba biga cane, bagakunda no kuba bashaka kuba abakuru mu bintu vyose. Abakobwa b'Ikarusi barakunda kugira iminwa myiza cane n'izosi rigororotse, bakunda kwisukisha cane, baranakunda no kuvuga kenshi mu amashure yabo baba bizeko. Turagenda tuja ku mwanya wa gatanu. Imbere yo kubabarira ku mwanya wa gatanu tubibutsa ko abantu bashasha mushobora gukora follow kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube, tukazohora tubana buri gihe misi yose 17 tukazohora tubazanira buri ikiganiro gishasha. Turagenda tuja ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turahasanga komine Mwaro. Komine Mwaro ikabiri neza na neza muri Gitega. Abakobwa b'Imwaro bagira cane imishatsi ndemanwa, ntibakunze kuba batereka imishatsi itari yabo. Bagira inyigisho zifatiye ku rukundo, bakagira amenyo yera cane. Abakobwa b'Imwaro barakunda kuba barondera amafaranga cane kandi akaba ayabo kenshi. Abakobwa b'Imwaro ntibakunze kuba basegerereza amahera kubo bakundana. Turagenda tuja ku mwanya ugira kane. Ku mwanya ugira kane mu bakobwa beza mu makomine ya mbere dufise mu gihugu cyacu cy'u Burundi, turahasanga ikomine ya Ngozi iri neza na neza mu ntara yagutse ya Butanyerera. Ino komine nayo ikaba yaravuzwe kenshi kwigira abakobwa beza cane. Umukobwa w'Ingozi akaba ari umwe mu bakobwa beza cane muri ino ntara ya Butanyerera. Bagira kenshi na kenshi inyuma hanini. Abakobwa b'Ingozi ntibakunze kuba baba barebare cane nk'abakobwa b'Imuramvya. Ntibagira kenshi amasoni. Abakobwa b'Ingozi bakunze kuba bagira urukundo cane, bagira n'umutima mwiza. Turagenda tuja ku mwanya ugira gatatu mu makomine dufise mu gihugu cyacu cy'u Burundi afise abigeme beza cane. Ku mwanya ugira gatatu turasanga komine Kiganda. Iyi ni muri Muramvya ya kera neza na neza muri Gitega yagutse. Muri Kiganda umukobwa w'Ikiganda agira mu nda hato cane, agira amataye asamaje, aho abantu benshi iyo bamubonye bamusamarira. Abakobwa bo muri Kiganda bakunze kuba bagira amaso meza cane wohora uraraba, bagakunda kuba bavugwa cane no muri Miss Burundi. Turagenda tuja ku mwanya ugira kabiri. Ku mwanya ugira kabiri mu gihugu cy'u Burundi, ikomine igira kabiri ni ikomine ya Matana. Iyi neza na neza komine Matana ikabiri muri Burunga yagutse. Abakobwa b'Imatana bagira amaguru maremare, bagira amenyo yera cane, bagira intoki ndende, bagakunda ubakunda. Kenshi na kenshi barakunda imikino itandukanye, bagakunda no gutwenga cane. Turagenda ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga komine neza na neza ya Cankuzo. Iyi niyo komine ya mbere mu gihugu cy'u Burundi igira abakobwa beza cane basamaje. Abakobwa bo muri Cankuzo neza na neza muri Buhumuza yagutse, bagira izosi rigororotse, amaso nk'ayinyana, bagira mu nda hikwije, bagira ivyo benshi bita udufosete. Abakobwa bo mu Cankuzo bakaba ari bo bakobwa ba mbere mu gihugu cy'u Burundi beza cane. Tubibutsa ko memwe abanye natwe mushobora kwandika muri commentaire mukatubarira ati ngiyi yindi ntara igira izone nayo ifise abakobwa beza cane. Vuba tugiye kubazanira amazone nayo afise abigeme beza cane mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tubazanire amazone agira kuri 20.
mukomeze gukora subscribe kuri no rubuga rwacu rwa YouTube, tubibutsa ko buri munsi tuzora tubazanira ikiganiro gishasha misi yose 17. Turabakunda, ciao ciao.